Amahoro cane ndasubiye kubaha mwiriwe canke mwaramutse inshuti banywanyi bacu mubandanye gukurikirana amakuru n'ibiganiro dutambutsa ngaha kuri Burundi Info ndi iteka n'umunezero ntangere no gusubira kuguha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwaka kanya makuru akomeye cane je kudushikira na makuru avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi muri ville ibara rirahejeje kugwa inyuma zuko ibisasu bikoze mu bwoko bw'ibikinisho vy'abana bihejeje kwibonekeza bikaba bivugwa yuko habonetse n'amagrenade ashika atatu ya magrenade rero akaba atoye inyuma yaho humvikanye ibintu bisa naho menga birateye ubwoba ari navyo ngeraho tuze kugarukaho kandi tuze gutaha umuco wo kwama kunandi abanaye kuvugwa nyuma yuko abipfuza guhungabanya umutekano mu gihugu c'u Burundi atari benshi cyane ariko biboneka yuko abiteguriye kuwuhungabanya bafise nanone ibigwanisho bikomeye aho bategerezwa nanone kugira ico bakoze kugira babandanye kudurumbanya ivyo babonye. Ikindi naco ndabibutse yuko haheze iminsi itari mike yavugwa yuko iyo himirije amatora ibara riba rigira risubiye kugwa biravugwa yuko abo bahejeje gufatwa aho bari no kuboko gukomeye cyane kwiperereza ry'u Burundi. Haravugwa vyinshi bitandukanye ariko twarondeye amakuru ku bw'isoko ryacu mu gipolisi turonka umuco ku vyerekeye nayo makuru tuze kubashitsako inyuma zuko hari n'ayandi makuru ava mu iperereza yemeza bishasha tuze kugaruka ko. Haravugwa ibijanye nuko nyirico wa perezida Evariste Ndayishimiye ho bari umutegetsi mugenzi wiwe mugabo biboneka yuko ariko araboneka mu bikorwa bitandukanye aho agomba guhungabanya umutekano w'igihugu mu nyuma zuko yipfuza ko perezida Evariste Ndayishimiye iyo bandanye kwambara ibara. Haravuzwe vyinshi bitandukanye urazi yuko ibitero vyama bigabwa mu gihugu ibitari bike vyagirizwa umari w'inyeshamba Red Tabara ufatwa nk'iterabwoba. Ikindi naco ibindi bikagirizwa ko igihugu c'u Rwanda co bari co kinyeje nyuma y'ivyo vyose n'ibindi bitandukanye yarija perezida Evariste Ndayishimiye adengesha ajya kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko gitanga intererano umari w'inyeshamba Red Tabara. Ndabibutsa yuko rero u Rwanda rudengesha guhakana yuko ivyo rutabirimwo. Ikindi naco nuko u Rwanda rumenyesha yuko ataruhara na rutoyi mu guterera Red Tabara ubwira perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yamenyesha yuko u Rwanda rwipfuza gukoresha Red Tabara mu gutera Bujumbura ariko anamenyesha yuko Kigali atari kure uciye mu Kirundo. Nkuko turuze kwigaruka kandi tuze gutanga umuco kwa makuru biravugwa yuko umukuru w'igihugu perezida Evariste Ndayishimiye nawe araye ntibuca nyuma yuko ari umutegetsi yuba yakoze operation ikomeye cyane kuri nyene icubahiro perezida Evariste Ndayishimiye. Abipfuza kugandagura umukuru w'igihugu ni bande ni kuzihe mvo turaza kubigaruka kandi tuze guta umuco kwa makuru nandi abandanya kuvugwa. Mbere yuko ndabashitsa ko ayo makuru ndabutse yuko rero kuri ubu hoba habonetse igipolisi gishasha mu gihugu c'u Burundi ni mu nyuma zuko rero bishoboka yuko ari igipolisi canke kikaba ari igisirikare. Ni ibibazo vyibazwa ko n'abatari bakeye abanyagihugu bavuga yuko rero ibintu bidasanzwe kubejeje kubera aho ahazwi nko mu ntara shasha ya Buhumuza inyuma yaho imbonera kure zaho ziherewe umwambaro mushasha ataho utandukaniye cyane igipolisi c'igihugu. Turaza kubigaruka ko n'ubundi kandi munyemerere nsubire ndabaha ikaze Watumviriza muherereye ijya nino kubigana makungu ya kure abatwumviriza muherereye ijya nino mu karere k'ibiyaga binini nsubire ndabaha ikaze kuri mwese mutwumviriza muherereye ijya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu turabipfurije ibihe vyiza abari mu Bujumbura bari ku mugwa mukuru wa politiki Gitega na mwese muherereye ahandi atandukanye turabipfurije ibihe vyiza reka tutibagiye n'abanywanyi bacu batwumviriza muherereye mu bihugu bibanyi abari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abari mu Buganda abari mu Rwanda abari Tanzania tutibagiye n'igihugu ca Kenya turabipfurije ibihe vyiza nsubira kubakengurukira cyane inshuti banywanyi kuri mwese mwajije kugira ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyo ndagusaba muri munsi video urabanditse ijambo sabone fyonde ko uravura bona rakazugeno nyene fyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro dutambutsa ngaha kuri Burundi Info. Ndabibutse yuko ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politiki umutekano eka n'agateka kazina muntu akaba ari amakuru mutorezwe n'umugwamenyesha makuru muhinga akorera mu Burundi n'abandi bakorera ijya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ni muhuje dutangure kw'inkuru ivuga iti mbega mu Burundi ho badutse igipolisi gishasha canke ni igisirikare gishasha canke ni abanyagihugu basanzwe. Kuri ubu ni ibibazo bikomeye cyane abanyagihugu batari bake babandanya kwibaza aho batewe nanone n'ivyo bibazo bakaba bamenyesha yuko rero atamuco uratangwa kugira bamenye uko batigezwe kwitwara. Ni nyuma yuko rero ivyo ari ibibazo bivanze n'ubwo bavyugarije abanyagihugu bo mu ntara shasha y'Ubuhumuza nanone inyuma yaho imbonera kure zaho ziherewe umwambaro mushasha ataho utandukaniye cyane n'igipolisi c'igihugu. Izo mbonera kure rero mubona ni imbonera kure zirongowe na Shabani mubona mu ntara ya Buhumuza nkuko amasoko yacu avyemeza akaba ari mu ndinganizo shasha. Izo mbonera kure rero ziheruka guhabwa umwambaro mushasha harimwo n'ibirato. Uwo mwambaro rero uravye atawutaniye cyane n'umwambaro wambagwa n'igipolisi c'u Burundi.
umukuru w'izo mbonerakure Shabani mubona nawe rero aca yambara umwambaro wisangije ibara risa n'irya gisirikare. Muri izo mbonerakure nyene rero harimwo izacaguwe zicungera umutekano Shabani mubona, zose rero ziba zifise na motorora n'inkoho nk'uko nk'abamugendanira nyene. Inkoho rero kuri ubu ngubu rero ntibazishira ahabona, ziguma indani mu modoka ya Shabani. Ivyo rero abanyagihugu bariko baravyibaza ko babona yuko rero ivyo bariko barabona bibarengeye. Bigoye rero kumenya nimba ari inzego nshasha z'umutekano canke ari izimbonerakure twari tumenyereye. Biteye rero ubwoba abanyagihugu batari bake baherereye mw'iyo ntara. Bamwe rero mu banyagihugu bayaze natwe bamenyesha yuko rero ivyo bariko barabona bisa naho umenga birabarengeye. Ivyo rero birateye ubwoba abanyagihugu bo muri iyo ntara ya Buhumuza, kuko nk'uko babishikiriza izo mbonerakure iyo zambaye uwo mwambaro ata mupolisi canke umusirikare asubira kuvuga. Izo nizo zivuga ijya nyuma aho zoba zerereye hose. Ivyo rero abanyagihugu batari bake babona yuko bishobora kwava bikwega akarambaraye mu gihugu, hamwe nanone bitohagarara. Basaba ko rero inzego nkuru z'umutekano zohagarika ivyo bintu mu maguru masha, ibara ritaraheza ngo rigwe mu gihugu. Nubwo biruko biraboneka yuko rero imbonerakure zivugwa mu mabi atari makeyi, ariko tutibagiye yuko ari imbonerakure zivuga canke zikora ibikorwa vyiza. Na ryari imbonerakure duheruka kubona zahagaritse ibikorwa bitandukanye byo gukorera uruhigi abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Mu gihe izo mbonerakure zimwe zimwe rero zaciye zinapfungwa, ubwo bivugwa yuko zari zahawe amategeko yo kugandagura no kunyuruza bamwe banywanyi ba CNL, nk'uko duhejeje Minisitiri Mike tubabwira yuko abayoboka agatogwa sikuru bariko barafatwa cane. Nk'uko tubandanya kumviriza rero akamo k'imiryango iriko irabura ababo nyuma yuko bariko barananyuruzwa n'iperereza. Ibi rero hari imbonerakure zimwe zimwe zahejeje gutahura yuko umurundi atari uturuka muri CNDD FDD wenyene, ahubwo umurundi ari umurundi afise ubwene igihugu aho nyene canke akorera igihugu. Uwo rero abategezwa kuba umwene igihugu na rijya biboneka yuko rero muri CNDD FDD biyumvira yuko ari bo bene igihugu bonyene, aho babona yuko nk'abanywanyi b'iyindi bigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi baca batazira abasi b'igihugu. Murazi yuko rero kamwana na mama n'ibindi bitandukanye intwaro ifatiye ku mugambwe ari byo bibandanya kwibonekeza ku intwaro nyene ico wa Perezida Evariste Ndayishimiye, nubwo na mbere yuko ashika ku butegetsi ariko vyahora. Ikindi naco gushika uyu munsi abatari bake baragira bati hamwe tworonka umuperezida atita kubijanye n'imigambwe ahubwo agatunganiriza abene igihugu bose, biraboneka yuko Uburundi bushobora kuronka umusesekeri, kindi Uburundi burashobora kuronka ivyakenerwa bitari bikeyi. Na rijya biboneka yuko igihugu gishitse aho umwansi yipfuza, aho bitangaje kubona udashobora kubona amadolari 1000. Ibi ni ibintu bisa naho biteye ubwoba. Uraja no mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB ukava atakintu na kimwe uronse, bisiguye yuko rero ingorane ziri mu gihugu co ni akaga. Ndabibutse yuko atari ivyo gusa, ahubwo ari vyinshi cane tutodondagura ngo tubiheze. Harimwo ibura ry'umuyaga nkuba, harimwo ibura ry'amazi, eka tutibagiye n'ibura ry'igitoro. Kuri ubu ingorane ikomeye cane yabaye akananira abahinga, aho n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika atacifuza kugira ico ayivuzeko. Reka rero tubandarize ku makuru akomeye cyane ku nkuru y'umubabaro tugira tubashitse ko mu nyuma turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane twababwiye mu fiyifunyo. Hari inkuru y'umubabaro duhejeje kuronka. Uyu mutama yitwa Leonidas Nkingiye yarakoze amabanga atari make mu Burundi no mu makungu. Muri kino gihe yahora akorera MONUSCO gisata ca ONU muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abo bakorana rero batumenyesheje ko yitavye Imana ku musi w'ejo, none bipfuza ko abiwe babimenya bakanategura rero ingene ikiziga ciwe kizotahukanwa mu gihugu c'u Burundi. Ubutumwa rero twaronse bugira buti uwo mutama avuka muri komine Gataraho n'intara ya Kayanza, yitwa Nkingiye Leonidas. Yarigeze kuba umuvugizi wa Frodebu mu gihe candadaye, yaranakoreye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, araserukira ubundi muri ONU. Ikindi naco rero muri kino gihe yakorera MONUSCO muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, cane cane ahitwa Karemiye, aho rero ibiro vya MONUSCO Karemiye vyugariwe mu mwaka uheze. Uyu Nkingiye Leonidas yarungitswe gukorera i Kinshasa, aho nyene n'ubundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubutumwa twaronse bugira buti aha muri Kongo yari nk'umuvye w'abantu benshi, none nagira mumfashe kubikira abiwe, kuko rero yarashenge i Kinshasa nk'uko twabimenyeshejwe nabo bakorana mu Burundi. Urugo rwiwe ruri mu Kigobe hepfo ya ambasade y'Abanyamerika, umuryango we rero uri muri Amerika nk'uko yabituyagira.
nanone ikibazo kihari nuko Monisco botegura nanone gutahukana ikiziga kiciwe mu Burundi ariko rero bakaba bataronka uzobakira. Ikindi naco rero canke wo bazogishikiriza bagishika mu Burundi birakeneye ko rero boronka nanone umuco canke nanone boronka wo mu muryango azobakira hamwe boshika mu Burundi. Niyo mpamvu rero twifuza ko mwodufasha kubitangaza abiwe bakabimenya. Uwotora inkuru rero ibabaje cyane, inkuru yica mu bwongo, ariko turahojeje umuryango w'umuyisi Nkingero Dasi, Imana ibane namwe mu bihe bitoroshe muri ko muracamo, muri ibi biboneka yuko muri mu magorwa atagira izina biriko biraboneka. Nayo ayandi makuru akomeye cyane n'amakuru ngira tugaruke ko avugwa nga mu gihugu cy'u Burundi n'amakuru avugwa hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ni mu nyuma z'uko rero ibintu bibandanya kuyangara mu gihugu kandi atanyishu zitegerezwa kuboneka. Ni mu nkundire tubandanize ku makuru akomeye cyane avugwa kubiriko biraba mu gihugu nyuma yuko iduga ry'ibiciro byo kwiyunguruza hagati ya Rumonge na Bururi na Bujumbura. Ingenzi kuri ubu ziramenyesha yuko zirushe cyane, hareze indwi zitari zikeyi rero abakoresha amabarabara ya Rumonge Bujumbura na Rumonge Bururi nanone biyamiriza iduzwa ry'umurenge ry'ibiciro byo kwiyunguruza. Abunguruza abantu rero basigura ko biva ku bukene bw'ibitoro, mu gihe nanone abiyunguruza bo bavuga yuko bishwe n'ubukene. Kubw'inkuru yacu rero mu mabarabara atandukanye mu gihugu, igiciro c'itike ryo kwiyunguruza hagati ya Rumonge mu manuko bushira Burengero na Bujumbura umugwa mukuru w'ubudandaji canke nanone igiciro cavuye ku bihumbi bishika 10 mugabo gishika ku bihumbi bishika 15 y'amafaranga y'amarundi mu kiringo c'imisi mike cyane. Ico giciro rero kiri hejuru cyane ugereranije n'igiciro ca leta c'ibihumbi 6500 mu mabarabara atandukanye ha Rumonge shika Bururi mu manuko. Amasoko yacu naho nyene mu bintu ntivyifashe neza, aho rero ingenzi ziriha ashika ku bihumbi 15 mu gihe igiciro cemewe kitarenga ibihumbi 5. Vyumvikana na gato rero turiko turasabwa kurenga inshuro zibiri igiciro gisanzwe, atansiguro atafagitire atana kimwe bivugwa rero na Etienne umudandaza afata ingendo keshi hagati ya Rumonge na Bujumbura. Nanone indwi zibiri ziheze ati nari narishe ibihumbi bishika 10 ubu rero ni ibihumbi bishika 15 canke aguma arengaho. Nkuko abandanya kwishikiriza rero yabutse yuko ku ruhande rw'abashoferi insiguro ziratomoye. Nduguriye twamugina kubw'ubukene bw'ibitoro atayandi mahitamwo dufise, tunywa igitoro mu kinywabi no ku biciro birebire. Ubw'abashinga intaye benshi bido y'amaritiro 20 igugwa ibihumbi 300, y'amaritiro 40 yaraduze kugera ku maritiro ashika ibihumbi 600 ku giciro ca leta. Izo zigugwa hagati y'ibihumbi 80 n'ijana na 30 y'amafaranga y'u Burundi. Ibi rero birerekana ingorane y'ibitoro ikomeye cyane ikora ku gihugu cose. Ikibazo c'ibitoro kirabangamiye igihugu cose nkuko mwabibonye. Hareze rero amezi arenga 48 Burundi buriko burahura n'ingorane zikomeye cyane z'ikena ry'igitoro byatewe no kugabanuka kw'amafaranga y'agaciro hamwe n'ingorane zikomeye cyane zo kugura hanze igitoro. Amasitasiyo menshi usanga ataca afise kandi abantu baca batangura rero gutonda ku masitasiyo iyo bumvise ko hariho ibitoro bihava bizanwa. Ingaruka rero ni nyinshi, imodoka zunguruza abantu n'ibintu kuri biraboneka yuko ziragabanuka, iduga ry'ibiciro n'ibindi vy'ibifungurwa, ihungabana ry'ibikorwa ku bitaro n'igabanuka ry'umwimbo mu bisata vy'ubutunzi. Naho rero igihugu cavuze keshi nanone ko kigiranye amasezerano n'abashobora gufasha Uburundi no mu karere mu ntumbero kugwiza ibitoro vyinjizwa. Nanone ku rubuga ingorane ziracibonekeza, abanyagihugu rero barahebwe, abiyunguruza bariyamiriza ukuntu indongozi zitanezwe na kimwe kuri ubwo bukene bw'ibitoro, aho bagira bati abakene bacane nibo bagira ingorane zikomeye, twarahebwe. Niko rero bivugwa n'umwe mu badandaza bakorera ku isoko ya Rumonge nk'uko aya masoko abivuga, ati ntawe ushobora gufata ingendo haba kuja gushora ibidandazwa, kwivuza canke ku ishure kwiga. Kuri iryo duga rero ry'umurenge ry'ibiciro, ingenzi nyinshi zisaba leta ko yofata ingingo vuba na bwango, zisaba ko hoba itunganywa ry'amategeko ku biciro vyo kwiyunguruza hamwe no gufata ingingo nyazo kugira ngo haboneke ibitoro bikwiye kandi biboneka ku giciro kitarengeye. Ariko mu gihe biboneka uko nyene biraboneka yuko rero atari coroshe mu gihugu. Ibi bintu birabandanya kuba uko mu gihe umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yama yidoga yuko Uburundi butunze, Burundi ari Jordan Deden. Umukuru w'igihugu adasiba kuvuga yuko Uburundi ari co gihugu ca mbere gifise
uburongozi bwiza. Ariko ibi Perezida Evariste Ndayishimiye akanabivuga anashira Imana imbere, aho rero abenegihugu bamwe bamwe bahejeje kumenya yuko Perezida Evariste Ndayishimiye biyamamwo ari uguma amaso abenegihugu, ni mu gihe abandi bataraba ngo babona yuko rero ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yamamwo hari ico bishobora kuzanira igihugu. Mu gihe vyobandanya uko biraboneka yuko rero ibara ryoba rigira ribandanye kugwa mu gihugu. Ibi biriko biraba rero ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, yabutse yuko ku ntwaro y'umisi Perezida Pierre Nkurunziza nubwo hatabura ingorane, ariko ibindi vyigera biboneka. Bibutse yuko n'ibihugu birimwo intambara nk'ibihugu vya Somalia n'andi hatandukanye, ibitoro ntibibura nk'uko bibandanye kubura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aha rero harimwo ingorane zikomeye cyane, kuko abanyonora itunga ry'igihugu hazamwo n'umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye ubwiwe, narirya vyabonetse yuko umupfasoni we Angel Ndayishimiye Ndayubaha ari we ashobora kubazwa ingorane ziri mu gihugu kukijanye n'igitoro, kuko nibaza yuko vyose biri mu minwe yiwe. Narirya ndakugarika wewe yayamanitse akagira ati jewe ntegerezwa kubazwa ingorane ziri mu gihugu kubijanye n'ibura ry'igitoro, ahubwo murashobora kugenda mukaja gusoma mwibwiriza shingiro ku ngingo y'133. Ibi bisigwe yuko rero Ndakugarika abona yuko atajambo afise, kuko hari abacifatiye mu minwe. Mbibutse yuko Ndakugarika mu kwishura uko nyene atari n'irya mbere yavyishuye, kuko ubugira kabiri nibwo vyatanguye kumenyekana yuko Gervais Ndirakobuca atazi Ndakugarika, ahubwo yoba atari umuntu agifise ijambo mu butegetsi bwa Neva. Narijyaboneka yuko kumushikiranganje wa mbere ku ntwaro ya Ndayishimiye ari ingorane zikomeye cyane, bisa naho menga si ikintu coroshe mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu bikaba biboneka yuko amagorwa ari yose mu bihugu bitandukanye bibanyi, yoba muri Kenya, Tanzania, Uganda, u Rwanda, eka n'andi hatandukanye. Biraboneka yuko atangorane nk'izi nyene zibandanye kuboneka, aho ni mu gihe Ndayishimiye we yemeza yuko u Burundi bufise inzahabu zitari zikeyi, ariko bikaboneka yuko izo nzahabu ataco zoba zimaze, ahubwo ko bari uguma amaso abenegihugu. Mu gihe udashobora gutora inyishu ibibazo bihanse abarundi n'igihugu, biraboneka yuko atacu uriko urakora kugira ngo ubatunganirize Burundi buve ku rwego rumwe bushike ku rundi rwego. Mu gihe biboneka yuko twaba muri ijya mbona kazoza twumviriza mu majambo gusa, bigoye cyane kuzoyishikaho yo kuba Burundi ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, ahubwo bitarabwe neza. Biraboneka yuko muri ico gihe Burundi umuntu yaba afise amahera atari make ashobora kugura Burundi, hamwe ubwo bandanye gutwagwa n'abaperezida canke n'abategetsi nanone bafise ukwiyumvira nk'uko nyene no kubandanya gushira Imana imbere, hakushira ibikorwa biryohera Imana imbere, nko kumvira canke gutezurira abagowe, mu gihe biboneka yuko mwene gihugu muto muto ari we ariko arahura n'ingorane. Reka twerekeze ku makuru akomeye cyane avugwa ku mutekano mu gisagara ca Bujumbura. Abatondeye igitoro nabo nibo bahejeje guhura n'ingorane zikomeye cyane. Biravugwa yuko amagrenade ashika 3 nanone ariyo ahejeje gutorwa n'igipolisi, kikaba caciye cihutira gukora amatoza. Bivugwa yuko mu nyubako za Regideso naho hatezemwo amagrenade. Biravugwa yuko ibisasu biri mu bwoko bw'ibikinisho vy'abana navyo bihejeje kuboneka mu batondeye ibisi zibunguruza, ariko tukaba turiko turarondera umuco ku bw'ayo makuru. Hari n'amakuru duhejeje gukura mu iperereza yemeza yuko iperereza ryoba ririko rirategura irementanya ku bantu batari bake, aho bategerezwa kwerekanwa nk'aho ngo barungitswe n'umuhari Red Tabara baturutse mu gihugu c'u Rwanda. Ibi turaza kwigaruka mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Ndabitse yuko rero iyo hagabwe ibitero mu gihugu canke iyo hari ikintu kidasanzwe citegure guhungabanya umutekano mu gihugu, baca batanzira kuvuga yuko ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke bajya batari bake bahunze igihugu. Eka tutibagiye nuko leta ya Neva icivyagiriza umuhari Red Tabara, igaca yemeza yuko Red Tabara yanahawe intererano y'ivyo bigwanisho n'igihugu c'u Rwanda. Turaza kwigaruka ko makuru akomeye cyane twateguriye. Ndabibutsa yuko ari abanyagihugu bashika 4 bo bahijije kunyuruzwa mu gisagara ca Bujumbura, aho bivugwa yuko babiri ari abafatanywe ivyo bisasu bikoze mu bwoko bw'ibikinisho vy'abana. Ariko umuco n'ubuhe kuvyerekana n'izi nkuru nimwangundi atuze kugenda turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane twateguriye, kandi tuze guta umuco kw'ibi n'ibindi bitandukanye biriko biravugwa, aho ni mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye buriko burishora kuri songoye hamwe abarundi batokanura. Biraboneka yuko hamwe bosamara ibara rirashobora kugwa no muri ibihe himirije amatora. Twama tubona yuko ibintu bitavyifashe neza. Intwaro ya nyene cyo Perezida Evariste Ndayishimiye biravugwa yuko iri mu kaga gakomeye cyane, narigiye biboneka yuko nawe ashobora kugandagurwa, kuko ari amakuru ava mu bantu zibiwe abandanya kumenyesha. Turaza kubigaruka ko reka bakengurukiye cyane, nizere ko waje kugira ijambo sabone mu kanya dusubire dutanga umuco kwa makuru yandi abandanya